ibitaro Kira Hospital bigiye kunga ubucuti na kaminuza ya Papenburg yo mu gihugu c'Ubudagi, kaminuza yigisha ibijanye no kuvura indwara yatangujwe na muganga Volker Eising asanzwe ari nawe ahagarariye Uburundi muri ico gisagara ca Papenburg, Consul Honoraire mu rurimi rw'igifaransa. Akaba yatanguje iyo kaminuza ari kumwe na muganga Evariste Gafumbegete, umuganga asanzwe aba mu gihugu c'Ubudagi ariko akaba akomoka mu gihugu c'Uburundi. Itariki zibiri Gitugutu umwaka wa 2024 umugwi w'abaganga n'abanyeshure babo baje barongowe na muganga Volker Eising hamwe na muganga Evariste Gafumbegete bakaba baragendeye ibitaro Kira Hospital, aho bashoboye kwibonera ingene ivyo bitaro bitunganijwe kugira ngo bazohore barungikaho abanyeshuri babo ngo bahimenyerereze mu ntumbero yo kuvukanisha campus ya Papenburg n'ibitaro vya Kira Hospital. Muganga Canesius Havyarimana arongoye ibitaro Kira Hospital akaba ashima icimviro co gufashanya hagati y'abaganga ba campus ya Papenburg hamwe na Kira Hospital. Bagomba gushimira aba baganga bakorera imirimo yabo iburaya kuri iki ciyumviro ciza cyo kuza kuraba aho abaganga bene wabo bariko barafasha mu gihugu c'u Burundi. Tugashimira cyane Dr Evariste yatwemereye yuko natwebwe azoshobora kutwakirira baba baganga baba aba infirmier kugira nabo babone ubuhinga bundi biratuma umuntu ahindura ingendo, kumbure ugasanga turashikiriye urwego bariya bateye imbere bagezweko. Ni ikintu cyo gushima cyane rero. Mu gihe campus ya Papenburg izohora irungika abaganga bayo kwimenyereza muri Kira Hospital, muganga Canesius Havyarimana avuga ko kazobara akaryo keza kuri abo baganga kwibonera indwara zitamenyerewe ku mugabane wa Buraya. Novuga ko ubuganga ni bumwe, haba mu Budagi haba mu Burundi ni bumwe, kumbure usanga hatandukanye nk'ibi bintu by'ibikoresho biba bijanye n'uburyo, nayo ubundi ubumenyi ni bumwe. Umuganga wo mu Burundi n'uwo mu Budagi usanga bafise ubwenge cyo kimwe, bafise ubushobozi cyo kimwe. Tuzobafasha mu kubereka guko murazi hari ingwara usanga ziri mu bice bimwe bimwe vy'isi ahandi ataziriho bijanye n'ibintu vy'ibirere n'ibintu twita vya klima. Abo baganga rero bazobona kumbure ingwara batamenyereye hari iwabo. Ibitaro rero biriko abaganga benshi banonosoye nkuko mwabibonye. Tusanzwe dufise novuga n'uburambe muri ico kintu cyo kwigisha abanyeshuri, kuko tuza dufise n'abariko barakurikirana ivyo gukora abantu dufashijwe n'ishirahamwe ryo muri Afrika yitwa COSEXA. Urumva rero turafise ico dushobora kubwira bajya bakiriko bariga, kuko twababoneye izuba naho bazoba bariko baravyumvira mu Burundi bazohakura ubumenyi butari buke. Kandi ibihugu byo muri Afrika turafise impano, kuko twize tudafise ibikoresho bikomeye. Turazi gukoresha ibyo bita ibimenyetso vy'ingwara, tukabinonosora tugakura ingwara dukoresheje umutwe n'ukwiyumvira. Hari abarabirenganye rero kubera bafise ibyuma bikomeye, nkako tuzokaba zaturira ko babone yuko naho atabikoresho bikomeye ufise ushobora kuvura umuntu kandi agatora mitende. Abo baganga bo muri campus ya Papenburg ngo bahiriwe bahishije, kuko ibitaro Kira Hospital bitunganijwe hisunzwe ibitari bike mu ntunganyo y'ibitaro vyo ku mugabane wa Buraya. Uko ibitaro Kira Hospital bitunganijwe, twisunze cyane ivyo twabonye mu bitaro bimeze neza hariya, niko nitwovuga ngo twarashikira urwego rwa hariya, mugabo niryo hangiro dufise kandi ntituri kure cyane.